Senye ndabukatega amazina canja mu master stati ziriho ziraja nkabona jewe n'agapira ka rouge jewe n'agapira kaye nabona yuko ndimvira habaye iki mugaye mu mutwe acaza ikindi kintu mugaye mu nyuma ndayibona. Stacy umaze kubona nako Kesi pardon umaze kubona ako ka video karabaye viral nturiyumvira kuvuga ati reka gire challenge ijya ndimbo yose canke n'izindi challenge ijya ndirimbo aya ndosubira mu ma competition? Bien sûr ndosubira. Bakunze Black TV ndabaramukije muhereye hose nizere ko mumeze neza je ndameze neza mumeze neza kama mbyatwi hama ntaraja kure nyimbo uri mushasha ndagwaye ikaze kugira subscribe encore ou activer la cloche de notification kuko tayigize nshobora kubona ama video mashasha tugenda turashirako hama mu bandanye mwikingira mu gihe kitameze neza ko covid ubona ka tumereye nabi bon nizeye ko mukurikirana aba ntaraja kure nosaba yuko umuntu amenyereye atukurikirana turazi yuko dukunze kubazanira abigeme imisore si cyane muga muyishaka tuzoyizana ku bwanyu hano rero tukaba dufise umwigeme amazi imisi acircula ku ga challenge dimo novuga ko yazanye challenge shasha je noyita next challenge canke umwigeme je yarandyohewe no kurukimana kandi babwira yarandyohewe yagize ikintu atazi yuko kizoba viral duma kikaja kure reka kwanza tumwakire tumuhe ikaze tumumenye kuko naho muzi kuri kajya challenge benshi ntibamuzi neza. Karibu. Murakoze cyane. Akazina nitwa Kesi Fevrine Nkunzimana. Kesi ninde turashaka kumenya apart ya challenge? Kesi n'umwigeme ameze nk'abandi ego ndiko ndabivuga ameze nk'abandi bon hari utameze nk'abandi utameze nk'abandi bameze gute? Oyumva ashobora uvuze ati mvuze yuko ndumwigeme ege usanga nyene ncanze nta magore magabo birabaho oya nsigura gatuma ujaze uvuga iki je kurancanga gatoya uvuze ati ndumwigeme ameze nk'abandi bigeme nyene ndumwigeme nyene ukunye none abantu nyene bimvange ntubazi. Okay nacho reka tuyifata uko nyene bivuze. Okay Kesi abahe yakuriye hehe tushaka kukumenya avant yuko tukumenya hariya Kesi kwanza ninde? Kesi avuka n'abantu bameze gute canke agenda n'abantu bameze gute canke yizehe? Kesi ameze gute mu mutwe? Kesi navukiye ku Musaga yego naho navukiye hama amashuri nayo nize n'udaciga nize amashuri mato narayarangije mu yisumbuye nayo sindayarangiza ndashashigaje umwaka umwe yego hama wabuze kucerekeranye abagenzi bon si amafisa yawe geni meze amafisa abavyeyi bose papa na mama hama ikindi naco mvukana n'abana batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu ndi mukuru mu muryango hama ikindi naco nkaba ndumukobwa dufate kokigana vyo cyo kugendana n'abantu tugendana misanzu ngendana n'uwo duhuje ivyiyumviro kuko umuntu mutagize mutameze ico kimwe nimwogendana ngendana n'uwo duhuje ivyiyumviro kuko nivyo byiza kuko je sindabona n'umugenzi ndafise abagenzi tumaranye nk'imyaka ingahe 3 ariko tutarashwana na rimwe kandi twamana ndi umuntu nyene nkunda nimba twaye abagenzi si uvuga ngo ku mungu cyo ku mukobwa ndakubwira uko meze nka kurya usanga uhuye n'umuntu murahoye dufate nkawe turahoye turabagenzi tuba abagenzi ndakubwira ati je nkunda ibi nibi ubwo si uvuga yuko ati abantu bapfa ibintu nk'ubu ndashobora kuvuga ati turapfuye nk'akantu ubwo nyene nkaca mbona ati je kosa narikoze kuko ndazi ivyo urya yanka canke ivyo akunda ndabizi nuko nyene rero mu buzima mbayeho.
Ok, à part ishuri kesi akora utuntu twahe yoba afise uduproje ajamwo canke yoba afise akazi dushaka kumenya ivyo kesi akora atari ku ishuri. nta kazi mfise ikintu nkora mvuye ku ishuri mvuye ku ishuri ndashika ngafungura hama nkaryama nkavyuka umwanya munini kenshi ndawumara muhira kugenda naho rimwe ndagenda mu bintu by'amaclub hama rimwe nyene nkanatembera n'abagenzi uko nyene sinkunda ibintu by'agakuku byane usanga abantu kenshi bamana ugasanga nimba dufate nk'abagenzi nk'ahantu duhurira ari nk'ahantu tweneye kujana gusenga gutembera bisanzwe nawe usanga nyine murira n'abagenzi cane. Ok kesi kubera iki isanamu kweki wabonye yuko uja muri rya competition washaka gushika he washaka urikana iki hama hoho bari umuntu yabikujanyemo bijyanye by'isanamu ku bwanje musanzwe hajya umuntu ariko aravuga byinshi muganye ni ukuri nyene kumenya nyene ko isanamu kuri jewe sinzi genda bivuga kuri jewe isanamu ndayijemo nje muri rya competition vyabaye nk'indoto niko ndabivuga. Warabirose ni indoto nta sinigenda kubivuga ko byinshi kubera n'ubundi n'abandi nico kintu nkunda kubabwiye ubwanje sinumva yuko haragera yuko novuga ico kintu kuko hajya birabyiza umuntu ahisemo guhora ikintu cagahitamo kukivuga jere ku bwanje yari nk'indoto kurya urota ikintu mukagikora. No nshatse kuvuga niwe washatse kuyijamo canke hari umuntu yakubwiye ati haba ariyo competition ivuga nuko nashaka ko yiyandikisha ko nzi ufise ingabirano yo kuririmba? Nta muntu n'umwe yabimbwiye. Niwe wijanyemo. Wabonye gute prestation ya jury après ivyo wakoze wavyakiriye gute? Uko navyakiriye jewe kurya musi je ndagisubiramo kurya musi jewe nta kintu je muri jewe hajya nabo iwanje mu mutwara ibintu meje gukora no kuvuga ngo biki ivyabaye nageze kubona mu nyuma ndavye video niho nageze kubona ati habaye ikinye niki nyene nkaca ndavyibuka byose nyene byagenze n'ubundi ujya munsi mu mutwe hari vyambaye kuko nyene novuga yuko nabigiranye ubwoba. Kesi en tout cas ngira warabonye challenge yasohotse yaciba duma wacuba viral kweri rya challenge wavyakiriye gute kuko si benshi sinovuga ntivyagize bake ariko benshi barabikoze aho harimwo umwe mu bigeme ba Ngoma Miss Popularity wa 2020 wavyakiriye gute umaze kubona n'umumisa arinze yigira wowe wavyakiriye gute muri wewe? Nje nivyanangajije kuko naye nsanzwe nzi yuko ibintu byamanze gutrendinga cyane rero kubibona kandi misanzwe ubunye je naramaze kwiyakira niko ndabivuga naramaze kwiyakira mugabo nyene hari ibintu usanga bidahinduka ari ikintu usanga kidahinduka mu muntu bivanye n'ico camusigiye canke nyene n'ibintu byinshi mva nyene kubibona ku bantu bigira ko challenge ni ibintu namaze kwakira ni ibintu mva ntaco bintwaye n'ukuri. Nivyahe vyumviro bitatu bikuzamwo iyo wibutse iyo video? Ivyumviro bitatu nta vyumviro bitatu binzamwo ahubwo mutwazi induru nta kindi kintu nguma numva induru gusa jewe. Umva wo koma induru gusa ati kubera iki jewe? Oya bamubona kuri bijya byabaye hariho ibintu byinshi byabaye bitagaragaye kuri jewe byambaye ko byinshi cyane jewe kuri jewe mbana byambaye nk'ikigeragezo n'ukuri sinogwenda byambaye nk'ikigeragezo gikomeye cyane kuko apa yo kuvuga ngo bara video ngo yaratrendinze muga hari ikindi kintu yaranyononeye ibintu byinshi suvuga ngo ibintu byinshi si byinshi cyane muga kuri jewe ni byinshi. Mu kibano byakugendeye gute? Mu kibano
mu kibano n'ukuri sinde kuko jewe umunsi nsohoka mvuga ati je ndasohotse mu nzu gusohoka mu nzu ndagiye kw'irembo n'umunsi mbona poste y'umuntu araho uwo muntu nabonye poste yiwiwe umuntu barayindungikiye andungikira ngo uyu muntu yagize iyi poste ukuntu niho numvise umenga nosohoka kandi n'uwo munsi wa mbere numvise nosohoka nkagera kw'irembo mva ibintu vyo mu kibano nari namaze kumera nk'uvyakira kuko n'ubundi navuga ati vyamaze kuba. Après iyo video ama commentaire genre en tout cas ngira baronse nk'abantu bakwandikira ubishura iki canke ubakira gute muri wewe? Bijya bintu hariho abatwenze kandi apana kuvuga ngo babishizemo umutima mubi birabatwengeje, hariho ababigize bakabigirana agahemo nko mu bacuti banje bakabigirana agahemo, hariho ni byinshi, hariho nabo usanga barabivuze ko bakavugana abandi baravuga neza mugabo ikintu candyoheye mu buzima nacuzi nuko apa yo kubona indyarya bayo kubona ukavuga ati harya umuntu agize ikintu ku buryarya uramubona, si ngombwa bakubwira ngo nakabigizemo uburyarya, umuntu yakoresheje uburyarya uramubona. Nukuri je ni gambere nari ndose ama message n'ubu ziracari mu mutwe 186 je ndose message aho natesheje nagwa mu machanti aho nabanishe ngira ngo naronse message nyinshi ngana bose message 186 ngira ni ibintu ntazopfa ntibagiye umva nyero wasanga video nk'umuntu yashize ko mu nimero yiwe iki nyene umunsi nugura telefone ndavyo ko uwe nabonye ya message ndimva none habaye ibintu nibikinyene birantangaza benye ndavuga tega amaze nica mu mastad asati ziko ziraja nkabona jewe n'agapira ka rouge jewe n'agapira kaye nabona yuko ndimvira habaye iki mugaye mu mutwe acaza ikindi kintu mugaye mu nyuma ndayibona. Stacy umaze kubona nako Kesi pardon umaze kubona ako ka video karabaye viral nturiyumvira kuvuga ati reka ngire challenge ijya ndimbo yose canke n'izindi challenge ijya ndirimbo nta migambi ufise kugira ama challenge ijya ndimbo cayo kugira yariyo yose ariko yiwanje izo zose byo birimo niyo migambi Kesi afise nta yindi migambi utubwira ufise kugira tukumenye un peu plus kugira abantu ntibazogumana irya image ati abera na next ya Big Fizzo naho itamunezereje neza Kesi kuvuga ngo abera je nkeneye yuko ari cyo kintu kizoguma mu mutwe y'abantu kuko je iwanje ijya ni save kuko je bwanje ndazi yuko nzoshika kure ijya bwanje ndayibona nka save no musi rero ndiko ndakora ikiganiro ntatwereka cyangwa ngomba kuri oya nanake intuzeya kuvuga mbe barumva je gute nibibazo biciye bigeye nemvuze ati niyahe migambi ya ufise après ijya challenge bonta imodifie gatume niyo sens jewe icambere imigambi ifise ni gukora indirimbo, ca kabiri imigambi ifise ni kwizoherekezwa n'Imana kuko ifise imigambi myinshi kuko je ubwanje nshaka kugera kure n'imiburi je ndifuza kuba nafise entreprise yiwanje entreprise yiwanje bwite ndayifashamo n'abandi apara ya entreprise uzona umuntu ngo yaratereyemo imitahe yiwanje nibwo kazoba gatoya mugabo kagira ico kamariye kagira ico kamariye n'abandi umuryango abatari umuryango abana bo mwibarabara abantu benshi nyene mbona nyene yuko erega ana nka jewe nshobora kuba mfungura rimwe hari abatabironka nshobora kuba mfungura kabiri abandi bafungura rimwe nshobora kuba mfungura gatatu abafungura kabiri muga muri ivyo byose abamo kugira ante gufasha niyereje iyo niyo projet mfise mu bisanzwe nta nyungu nzoba ndayikeneyemo je ubwanje ngo nkeneye ca kintu pana ba bantu ubona dufatagize nka orpheline gasanga nka UNICEF iramufasha iramuha ibintu je nkeneye nyine bizoba bivuye mu maboko yanje dufata ikintu nzoba naruhiye jewe je nzoba nakoreye arico kizofasha abandi
apana nyine nta mfashanyo doko tushaka zo kuvuga ngo barampaye imfashanyo nk'iy'umuceri ngo no ngo niyo nzoga bagufa du-moins support ibikenewe mugabo je ndiko mvuga Imana ishoboje Imana ishoboje ikabimpa support nawe yazi Imana ishoboje ikambwo buryo kuko naje kugira ngo ndonke nzobanza gukorera abandi nyine nkeneye nka kurya umuvyeyi basameze genda agakora akaronka amafaranga ubwakagaburira abana nanje niko nkeneye kuzomera. Okay, ufise ingabirano yo kuririmba kandi ndabaza gatonya ni uzoririmba ubwoko buhe bw'indirimbo? Tumusanzwe ubwoko nkeneye kuririmba ushatse kuvuga hagati ya profane na gospel izazo zose nshaka précisément ubwoko hariyo ama R&B hariyo ama idili romantique hariyo za gospel zitari gospel rero we ni yahe? Jembo na hip hop nizo ivuyemo gusa ariko Imana ishoboje Imana ishoboje kubwande ndabona hatayo no shobo no uragerageza oya nukuri singerageza sinokwibesha ninda kwa inspire atuma avuga ati jewe ndashobora kurikirana uno muziki kandi mbonye ukungene uyu muntu yateye imbere j'espère yuko nzomurusha canke ngere naho yashitse byo bimariye. Hari ikintu bakunda kuvuga ngo umuntu wese ngo abafise ngo umuntu ngo amwinspire je byukuri wanje ntawe ndabona ubwanje mba numva abantu bose ingene baririmba bindyohera kandi nkabona nk'umuntu amaze kugera kure cyane gose usanga nyine byarabahaye ubuzima bakagira nanje nkifuza kuba nkabo nkabona muri ubwo buzima bwo kuririmba bagira bagafasha n'abandi nkumva nyine ko ari bwo buzima. No ega sima kabe umuririmbyi no ashobora kuba ari n'ijambo iri jambo rigatuma nyene ugira inguvu swati yo kwiyandikira swati yo kuvuga ndafise icyumviro kinjemo direct cyangwa katsanga ni bon ashobora kuba n'umuntu atari no mu muziki me muri wewe kumva wow cyo nambara nyespera ni mama wanje tugiye kwica ni mama wanje kuko mama ni wa muntu ngira ngo dufate basingira nibwo noteka nabi nkateka nabe zange nyene ujye kumva ati je n'ukuri ndahaze sinumva yuko notamenya ikiko ca kabiri nawe murashobora kumbwira ati n'ukuri wagerageje niwo muntu umva ikintu cose cyo nigihe dufate n'abandi nko muri chorale ntarabimenya ko nyene yigeze kwa muri chorale ntarabimenyera shane ubwo numva nyene byabaye nabe nyene bashe nyene nagize ikintu kitari cyambwiye ati wagerageje mu gikinye kide kunuko no muntu ntaguca intege ntagirane ahubwo akwereka inzira ati hera twagerageje mugabo hindura ikintu donc anshira inzira nico novuga. Okay, ubona gute rero umuziki hano mu Burundi hama n'icyayi kino ushaka guhindura canke kongerako kugira wewe ushobore kujana kure mu nzira yawe? Mu nzira y'iwanje ikintu ca mbere mba mbona ni urukundo nta kindi kuko sinzi yuko bari amabezi ntavyo nomenya jewe ugasanga nyine umuririmbyi nanaka kumva ngo ntiwumvikana ariko nyine ego n'ababana mu nzu bareka kumvikana muga ntibari ibintu byataba n'abantu mu nzu iyo bashwanye ibi vy'uwo munsi burya niko twari dukwiye kumera no mu muziki niko byari bikwiye kumera sinzi yuko abari beze sinzi yuko abari ibindi biye gusa nyine ikintu ca mbere gituma umuntu agera kure ni urukundo nk'ubu unye dufate je nawe turabaririmbyi nka wewe uciye uragiriye ibakwe urandenze uzinanye dufate nk'abaje basitaya bakomeye wewe urashaka kungezayo urumva yuko rero ikintu urumva yuko biba biriko biraguka cyane mugabo hakungene nyene usanga abantu twigungirako gasanga wewe uwundi arashaka kugera hanze arashaka kugera kure ashaka kari we yogumara imbere muga kumbe wewe nimba je nashitse hariya aya dufate nka je basi no banakoranye nk'indirimbo dufate nka Drake sibyo twakoranye indirimbo urumva Drake arangyoye
Voilà, twaronse wa muririmbya kuryohera deja. Ah ni bon. Arangyohera muga si wo rufatiro rwanje gusa nyene arangyohera uko nyene nuko arangyohera kuko ndamubona nyene mu action amwe yo gufasha ukabona nyene yuko ari ibintu nyene bibereye ijisho. Kweki umeshaka kumenya aho ushaka gushikana umuziki. Aho ushaka gushikare nivyo naye ko ndakubwira. Ni kwa kundi Imana imfashije burya ngatera imbere. Conyene gusa. Dufate ego ntawe ushoka ashika kure. Dufate nk'ubu oye. Ndashitse mvuge hafi. Ndashitse mu Rwanda hafi mfatiye hafi. Dufate nkoranye indirimbo, dufate nka Knowless. Sivyo turakoranye indirimbo. Kugira nawe umenyekaneyo. Urumva? Twamenye na Knowless ndashaka kumenya n'abandi baririmba. Wewe ndashaka kwa mbanziranye nabo wewe ndashaka kwa kugeza nawe. Nico nimba nshatse kuvuga. Tugezanye kure. Tugezanye kure kuko jewe nimba ntabazi ubazi. Urashaka kunteza imbere, ukamfa tukoko kanshika. À part umuziki, niki kindi kintu kigupasiona? Cinema kuiraba cyangwa kwikina? Kwikina. Umva urashaka kugira ibintu bibiri cyarimo ukabivanga. Ndakunda cinema, ndakunda na modeling. Hari warabigerageje? Ego. Ica cinema cyangwa cinema. Cinema ndabirimo ni hahandi nyene usanga umuntu nyene bigorana gushoka atera imbere. Ego. Non, c'est bien ndakwifurije kugera kure plutôt. Hama tutaraja kure nk'ubu baguhaye uronse opportunité. Yo guhura na Fizo. Umubwira iki? Tugire amajambo atatu wokimubwira. Non, c'est vrai. Kuko hajya ndiso muri wewe. Yaragusigiyemo akantu muri wewe. Kuvuga akantu kasigaye nibyo je nama nakivuze. Uburyo hari ikintu kiba ugasanga kirisha ibindi bintu. Umva rero ntaco mukora. Ntarakimwe umubwira. Icyo namubwira. Tunamubwira yuko Imana umuhezagiye. Amen. Kandi bitari nk'uburyarya kuko Imana iguhezagiye. Imana iguhezagiye burya hari ibindi bintu by'imviro byinshi umuntu ashobora kugira. Bana nkawe ngaho Imana yoguha amahera ubunye ugacuronka amahera ugacuronka amahera. Burya hari ibindi bintu byinshi Imana ikikwibutsa. Byinshi kakwibutsa ibintu byinshi. Hamuri hana ahandi ukagira ukakoresha ibindi bintu mugaha muri hana ahandi ugashima ahandi ukavuga ati nkwiye guhindura ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu mbona mvuga ijambo riti novuga ati Imana imuhezagiye. Kamuhezagiye kamumugisha byonyine ko byo tuma umuntu yiyumvira. Ndosubira mu ma competition. Bien sûr ndosubira. N'umutima mu nda. Ego. Areme ikizoba cyose azocakira kandi azobandanya agira ama challenge malgré ibizoba byose. Urazi ikintu wabwiye. Je namanda kivubasha nta kintu kibera ubusa. Ibyo murabizi. Nta kintu na kimwe kibera ubusa. Kweki bitabaye kuwundi. Hajya nta bandi bantu bagize ibintu by'amahanuze by'amagara. Bariyo? Kandi wanashima bashobora kuba baranabwiye nabi. Mugabo kubera ikijero. Uvyiyumviriye kubera ikijero. Ni kubera Imana nyene. Hari icyo Imana yashatse gukora. Niko no bivuga. Ndakwifurije kugera kure. Ndakwifurije no kugira karya nziza cyane hama. Ego. Yari Kesi hamwe na Dorcy amazina ashaka gusa aheretswe na Si. Ego yari umwigeme mwiza yaje kutubwira parcours yewe muri ntuzanye rya competition aherutsemo nahita mubereye nziza nazijya challenge bon ko yazakiriye neza kubwiwe byose nta kibera ubusa Imana iba yabitegekanije kandi abyakirana umugisha mwinshi cyane abwira yuko malgré ibintu byose biba nuko byakira neza ukababarira umuntu uko ari kuko nta kibera ubusa nkomeje kubivuga hama
twibukanya ukiri mushasha no gusaba yuko ugira subscribe hama munsi ndakeneye ama commentaire yiwawe ukeneye kumva icyumviro cyawe kuvyo kesa yaje kukunganira hama nibutsa yuko nimba utaragira partage no gusaba ko wigira cloche de notification iri ngaha yigire hama merci beaucoup yari Dorcy tubandanye dushimira umuntu adukamera akaba ari Rubambo kuko adahari nta ma image meza mushobora kubona hama merci ciao ciao ciao